Ndabaramukije cyane best fam nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu Pesanality. Muri kino kiganiro dusanzwe tugendera abaje n'entrepreneur batandukanye bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo tumenye uko batanguye ibyo bagiye baracamo ndetse n'icyo bifuza gushikako. Uno munsi twagendeye Madame Ingene Erwan asanzwe akora akazi ku makeup artist ariko kandi akaba ari na propriétaire wa Van Beauty and Fashion. Mbega yatanguye gute ibintu bya makeup, mbega byageze gute kugira ngo ashike ku ntambwe yo kuguruza salon. Ibyo tugiye ngo tuyagire mubane natwe. Mutwidondora amazina cyane amazina yanjye ni Ingene Erwan abandi mu maquilleuse mperuka kugura na salon, donc maquilleuse coiffeuse. Et je sais pas par rapport à l'âge, qu'est-ce que vous voulez? L'âge, j'ai 27 ans, je ne peux plus cuire. Maman en a 2. Erwan, turakubona ubu urakuze ariko ntituzi avant mbere ko tumenya Van Makeup Erwan yari umuntu ameze gute, utubwira umuryango wakukiyemo, ukuntu wakuze environnement wakuriyemo. Alors, navukiye mu muryango w'abana bane. Bon, tuvukana turi abakobwa bane nk'abandi imfura. Abakobwa nta muhungu ari, ntabakunda kubiprecisa. Hanyuma environnement nakuriyemo mbese navuga gute, umupapa, umumama, abana muri quartier si kumvikisa urumva environnement nakuriyemo ari environnement nziza y'ababyeyi baba hafi y'abana, bayaga n'abana, ndabizi bumva icibiro c'umwana baho kamwe ngira turaza kwivuga hanyuma byo nkora bitabashimishije inyame. Erwan, wakurikiranye amashuri yawe mato gushika isaha wayakurikiranye mato ni kuvuga primaire na secondaire nihereje kuri école internationale, hanyuma canja kuri leadership mu mashuri yisumbuye, donc université. Ego nivyo ufise je niveau bachelor. Wize kuri université? Gestion administration. Erwan, warize gestion administration ariko uno munsi turakubona nk'umumaquilleuse. Ni ryari watangiye kumva ushaka kuba umumaquilleuse? Ese byatanguye muri l'adolescence ariko nabita canke wabizanye juste après l'université? Byatanguye gute? Murakoze kumbaza ico kibazo. Jewe ico kibazo nticaje vuba niko nabivuga, naho ubu nyaheze imyaka 6 ndabikora. Ni ingabire nari mfise muri jewe, mugabo akaba atari narinzi ico gihe. Narabona nari babana baguma muri ka kaze de confort kawo, ni kuvuga babona umenga nka kundi nyene tuzi la société burundaise uvuga ati uragiye kw'ishure urahejeje uze urondera akazi. Hanyuma hakaba hari abantu banyitangiye imbere kwa mama no kw'ishure nariko hari umuntu deja umumaquilleuse. Ico gihe rero c'était mon fiancé à l'époque, mugabo n'umugabo niwe mugabo wanje yarambonye muri iyo ngabire, arabona ati wowe ivyo bintu urabizi, kandi hari abantu ubunye babicisha ntibari bwabe benshi ico gihe babicisha amafaranga. Ati none nawe ntiwora ugahaguruka, c'est lui qui m'a encouragé. Arangura muri ako kazi de confort arambara ati ingo n'utwo dukenye ufise utangure petit, nta muntu yo néglige les petits commencements. Ca ntangura gutyo maze guheza ishure, donc université maze kuyiheza, hageze vya bintu y'amaprocedure yo kurondera akazi n'ibiki, arabona vraiment ko ndidésintéressé kuko nari natanguye kuza au final dukenera ikintu guheza ishuri hama ukaronka akazi ukaronka amafaranga. Navuga nti ariko namaze kuza ndaronka udufaranga twaje akote, urumva kandi nabonye nkora ikintu nkunda. Bugiye ukoze ikintu ukunda uragikora avec passion, kandi nawe ukikuruhisha navyo ubona ntibigushisha ndavuga nti je ntegerezwa kubandanya muri ibi bacaranya kuhaja. Nuko natanguye biba biratanguye mu bintu vyanje vy'umaquilleuse. Wabisanzwe ufise impano yo kumakira, uraja urashira impano hanze kuri marché, gute abantu bakiriye abakiriya ntibigeze banamenya yuko ndi mushasha. Bon, chaque chose kirafise début yacu. Umugabo novuga nti naragiye ico gihe natanguye muri marché de Noël, c'était en 2016. Marché de Noël urumva
kuri eglise aho twasengeye ico gihe baragize marché de Noël ariko agafoire hama turasaba umugenzi aradutiza stand hanyuma ndatangura gutyo bibaza nyene yuko usanzwe bikora burya umuntu utamubwiye ati ndi mushasha ndavyamenye vuko bufise na assurance yo gukora ndakora hama ma première cliente aza gutyo après le marché de Noël on m'a appelé narifise abakarte de visite nous decided nabigize profession and it was my first time bwarubwabe sabaga nti okay carte de visite nagenda ngaho umuntu wari wese aca arampamagara mukuru wanje afise diplôme nuko kuri lumière yari présente bica bigenda gutyo cagatangura uje ubu niho namubajije nimbe wari ubizi yuko wari uwa mbere umukiriya wanje ko yabona ikiye gihareze imyaka ututse tumaze iki ubikora nuko nyene Imana yagiye rugurura imiryango frère ego Erwan zagenze gute ngo ube uri prepare urumva waragiye muri stand yawe ya mbere ryari rya mbere ugiye gukora ku kazi ariko wari prepare wari usama carte de visite wari yahanjije uraruha kubanza kiza kutuma nukani uboneka ni ubwo bumenyi bwo kwiba baragize amakoshashe kuri Google kubijanye nako kazi zagenze gute oya bien avant il y a une phase de préparation sinashobora gusimbira ku muntu gutyo nyene atavyo nari bwa practicing oya nivuga ko je m'étais préparée mugaba pana préparée pour kuja gukora abantu un jour ni ku préparer je ubwo wanje nyene kubanza kuraba ngene ugira shaping ngo ibiki mana namaze urumva kuramba video assez de video bien sûr pas c'est ko no ubunye nguma niga hanyuma ico gihe nyene arabona nti ndayo ntushobora kuba ready until utatashwa office sinashobora kuvuga ngo ndazi gukora umuntu atawe ndatangura gukora nari exercice muhira ku babanyi kuri batonya banje urumva byari ivyo avant yuko nkorera amafaranga ikindi kiba gisigaye no kugira assurance yuko ushobora kubishobora kwiyemera self esteem nayo nikitikira ya bica bigenda gutyo ndatangura numva ko j'étais préparée avant nari naravye ego abakiriya barashoboye kuronka bukebuke muri famille naho bavyakiye gute koko bivuze kare hariho ukuntu twese tumeze mu Burundi canke n'ahandi uriga ugaheza ukaja mu kurondera akazi de préférence akazi ukora mu biro wewe vyagenze gute ko nivyo bagiye kenshi abatwiteze ko abavyeyi bavyakiye gute muri famille bavyakiye gute bafite umukobwa wacu yaragiye mu gasike none ubu nyasigaye mu bakiriya sese bavyakiye gute nkuko nabivuze ahubwo je nkitangura kwidondora mwambajije environnement nakuriyemo ndavuga n'abavyeyi bayaga n'abana ntiyabaye intambamyi nikomeye nka ko umuntu bivuga ngo hari abavyeyi bahasha bavuga ati ntusubire no kuja gukora ico kintu oya gusa narayaze nyene na papa wanje turayaga ndamubwira ndibuka mbwiye ngo none ngiye gukorera ariko ndamusaba ico gihe amahera yo gukoresha amakadubiri ntiyari na menshi mugabo kuriwe arambwira ukeneye angahe ndamubwira ati goke none ngo kuko utongirira un business plan iri bien détaillé hanyuma nkakuguriza asana cyarabubwira papa kubera kuri nduranye kuriza sana hanyuma ejo ndiko ndanakonta histoire yanje nta numwe izokorako bazovuga ati je na papa wanje rero fils reka niyicarire nanje ndindire kugira sinzi canke jewe ndi wo gupfa kubera atantuze ni rero nkeneye kuba kuronka abakiriya biwanje jewe nyene nitangura abantu bazonankurikira n'igihe bizaba vyarabaye binini aca arambaza ngo noneho ukorera ngaho ico gihe nakorera 10,000 urumva yariyo mahera yo gutangura aca arambwira ngo 10,000 arazana arandabaza 10,000 amahera wicaye no ngaha anye noguha okay ndahora munyuma akwe niyo yaza arabona byose ibimanza ngo ugiye gukora abantu agacambazana nabo baguhanga yibaza ko ari nka 10,000 ntibampa 30 kwera ari batatu agace yiva ko 30,000 kamwe batoyima nicaye muhira acaza arandeka vyagiye biraza gutyo ubu they respect ivyo nkora baje bakabona na lokali yanje shasha kamwe baraba proud yego watangiye kuturakora abantu uri wenyine barakufasha kugira salon uratanga watangiye kuturakora abantu uri wenyine ese waratanguje buje cyangwa abakodi bakoresheje wabisanzwe ufise wowe kurumva ukora abantu batandukanye hariho abirabura n'abinzobe hari abashaka make-up zitandukanye wowe buje gutora ivyo bikoresho vyose wayikuye he cyangwa wakoresheje ivyo wabisanzwe ufise nakoresheje le strict minimum nkuko wavyumvise hari muri 2016 abantu urabona ko tugenda turongereza ku tuntu tumenya utuntu dushasha udusiti dushasha utikakano n'igashasha highlight iki ivyo ni ibintu vyagiye biraza mu nyuma
nivuga ko nakoresheje site imirimo mw'ibyo nari mfise gusa umugani wawe nanje nkora ndabana ndekera nabishobora gute puisque mufise nk'ama foundation nk'atanu urumva nkaya mixing nkabona ko ntoye tayo umuntu n'ikiye gihe efise umenga zibiri gusa y'inzobe nirabura ça faisait yaba inzobe n'iyabirabura ça faisait l'affaire narazivanga nkatora umuntu kandi byagenda neza vraiment uba wibuka nka watuye ku mukiriya wawe wa mbere wibuka abakiriyanti bakugoye nuvuga nti hari ukuntu ushobora gukorera ikintu umuntu akavuga ati jewe sinabikunze watubwire abakiriyanti mwagiranye experience ahubwo ati je sindi satisfied na produit wampaye ni bake canke abandi baba batabimbariye kuko sinshobora kuvuga yuko ntushobora gutanga ikintu nyene kikaryohera bose nta critique bayita critique négative ntayo nitwa ko narose cyane premico gihe aussi sinarifise salon numva utari udafise ahantu uri birakugora kumva kuko nasubira guhamagara kandi ntubimenye ko yaretse guhamagara kubera atarubanza afise canke atari kubera atabikunze après urashobora kuzura vyumva mugabo ntavyo numvise cyane vraiment gusa ntibabuze nuko ata exemple iri kwiraza mu ntiri kwiraza n'ingoga mugabo bariho vraiment abantu batangiye mu kiyozo cy'abantu tutagira abakorera ariko ubundi gusasara igute igitekerezo cyo kugura salon cy'abantu ko je suppose ko bari batari kugura client fresh no kushaka muri abivamo kujya kumusanza muri amagara ariko kugura salon niko ikibazo kugura salon subira inyuma gato sinatanguye avec salon ya ntuvye nibwo yari salon ya maquillage bwa mbere aha turi ni yashaje hari imishatsi nivyo bije service nije kuco niyumvire rero mukugura salon ntanguye bien avant ya make-up nuko nabona yuko c'était vraiment difficile voire même numva impossible rimwe gusanga abantu muhira fata umuntu aguronde ari mu Kinindo niyo exemple ramantanga ubundi ari mu Gaseyi ugasanga barutana 30 minutes gusa y'isaha ya rendez-vous bikuvuga ko barashaka kugenda ugasanga umwe ntaroga gaca gutevya kugira uje gusanga wakabiri ubundi wo mu Gaseyi agaca kubwira none wewe urumva ubu sérieux ufise ko wambwiye ko sanga byo gushitsenga uribaza ikintu ca mbere sinzi rero gikenewe mu buzima kugira n'umuntu atera imbere d'après moi ni intégrité ni kuba fair ni sindabuze le mot en fait kuba juste ku bantu bose kushaka gusava abantu bose kandi ata nico kintu ca mbere niho bwa ndi gukora ibintu ukunda ose kuvyuka kare naremera nkavyuka urumva ntako ugendagira nta nibusheje ntashika ego ugasanga nayo mahera wo mupira basumushikira twera nagucereje fumureka no kundiha mugabo gacura bakweca ni deplace guta n'urumva mugabo kora sinzi vyarambabaza gose niho rero ncavuga maze kugira maze kuronka nyene amafaranga yo gushora kuja kuluwa kanu gatonya wanashaka naho rari hato ndavuga nti reka ngende kwamse umuntu nampaye rendez-vous ari wacerewe biramusha iyo service yo gusanga abantu muhira igarutse vuba vraiment igarutse vuba mvuga nti ubu rero ndafise assistant bakwiye kandi bari bon bashoboye gukora uko nongane bo bakora hanini bashobora gusanga abantu muhira ko musa turi benshi ntaco nonekara kandi a un prix yumvikana ego c'est un luxe de toute façon même pour vous tirer salon ukayisanga muhira donc il faut payer plutôt en conséquence rero ndavuga ni iyo service yashobora gusubira ubundi byarangura ugasanga ni carte idashobotse ubura na déplacement tu as l'argent en poche mais urabuze na déplace byaramaze kunshikira kenshi no ni ico ciyumviro co guca mfata ahantu ndu mu nyuma ku bintu byose bijanye na beauty comme m'interessa imishatsi nayo nyene narayikunda par exemple ije nisokojeje kuri mariage n'ivyo namubwira abantu badatahura urumva ndavuga nti iyo ngabire nayo nyene ndayifise vraiment faut que j'élargisse l'espace de ma tante ndeka rero nje gufata a bigger place nshobore guserva n'abantu kuko hariyo n'abantu bashobora kuza kunsaba atandi ibikoresho office ndagusavye urabe ngene waranje coiffure yanje ibintu wagiriye muri salon ntishobotse nkavuga nti vraiment iki kintu la demande est là
pourquoi pas le pas essayer yego nuko vyagenze rero kugira niho twubaha. Ego watanguye ugira makeup kuri 10,000 watugiye ku muntu 10,000 n'amahera make bitewe na n'ivyo usanzwe ukora turakenera guma updating amaproduit kumaza kumakiya abantu nka 10 dufate ya produit akoresha agabanuka canke gahera gusura kuyikenera ko ayo mahera ari make je dirais ni gute washoboye kuyegeranya hagije kugira ngo wamvestise ugere ya budget yo gutanguza kagasano gato wahereyemo. Bon kera ikazi zicoroshe naho ubona ngo ni menshi ubaye ku bavyeyi burya biragoye mugabo naragerageje gushira de côté pour acheter après sinzi kurabara uhora usoma nk'ibitabo canke ibintu bakubwira yuko un business nifata umurongo avant 5 ans nakore ko ndi dans ma 6e année byitwa ko ubunye ariho biriko biradema urumva uranasaba ingurane ukayishura saba rero ndiko ndavuga nti natanguye petit mugabo kuyo kugura agakoresho vuga ati quand même aka foundation ifu kunza ndaduza gatonya nanje sinkube muri aba foundation yo hari anye reka ndabe mbike ayahande urumva wasanga boko kwisara yo kubika pana yo kujya bon uretse kwico gyatana rwaye nari hacanke iki ntayo nabankeneye gose yabara yo kuguza ibikoresho aho twanageze aho nugurura fisi ibikoresho byinshi ndavyibuka nkeneye just ikibanza wanavuye nako gasama gatoyi uraje muri salon nini watuye kwa ndi n'umushatsi kugira ngo uve muri agasama gatoyi ushiteyo namwe n'umushatsi nini bikagusabye ibindi bisha est-ce que kofi waronka gutangura salon nini yakiye gutangura salon kandi canke still warakeneye abandi basponsa ouais narakeneye andi support bon bien sûr mon mari support ya mbere wewe gushikino sacavuga yuko ashira amahera muri business yanje ngo muganga atarayabona urumva rero nivyo onye wewe niwe yitwa ko yavesishije n'icyo ryambere cyo genda akora ntiyavesishije baravestisa arashiramo ikintu yego nuba aracashiramo pre c'est pas ngo yose abayavuye ivyo nakoze mugara arashiramo yego ngereranije kuraba profit en général igura kora abantu baguze amaproduit uravye investissement yawe na profit iza ubona biri yofrani biri fair canke hariho still haracakenewe ko profit iduga kandi bien sûr iragitegerezwa igomikenewe naho umuntu azoduga azovuga ko profit igezwa kuba ni ico tucumvikane mugabo aussi ibi bintu vy'ama maquillage canke salon de coiffure twumvikane ko sur une période de l'année si hose vyunguka co kimwe hari igihe usaba client menshi ntiyabari bake muci par exemple uri hejuru fin d'année naho nyene uko nyene à la fin de l'année urumva ukabibona yuko vraiment amahera ariko arinjira ahandi hakaba ari ayo mafaranga nyene aza gukombura amavide amwamwe still urumva ko ndi mushasha nditwa ko ndiko ndamenyereza ku vy'imishatsi maquillage yo yitwa kwiri ample stable par rapport urumva y'imishatsi mugabo izoza vyose muri business muri entrepreneuriat on perd pas espoir umona ejo ni heza reka ndanashiremo plus pour gagner plus quoi batuye ko ari amaperiode uronka abakiliyanti benshi kurusha andi maperiode tugiye mu buzima bwa misi yose urumva sinzi ko ari umuntu akenera full face makeup du lundi au vendredi cyangwa du lundi au dimanche est-ce que abakiliyanti baraza lundi mardi canke bahengera muri ya misi y'imanza vendredi samedi dimanche ya misi y'imanza naho abari muci ni ya misi y'ibanza vendredi samedi dimanche urumva ubunye kubera amamanza asigaye abana dimanche nivyo hagati mu ndwi vraiment haza nkabangahe ku munsi hagati mu baje barondera makeup z'imishatsi ntiturashikira out urumva c'est pas noze mugabo ugaca uruha rwose hamwe hahaguruka umwe yicara uwundi hahaguruka umwe yicaye uwundi mugaca maximiza muri weekend mais les cheveux aussi ça biratuma haba balance kuko imishatsi bira hagati mu ndwi ego
akandi kabazo dusubiye ukitangura ya salon est-ce que yindi ya mbere atari iyi watanguye wenyine canke wari wamaze kurondera aba assistante ama igurondera aba assistante est-ce que wararavye ubumenyi bari basanzwe bafise canke wavuze ati ni muze ndabigisha igihe natangura le salon natanguye jenyine sinashobora kuafodinga remember ni kwanza naciye ndonka umubebe haheze nk'amezi abiri maze kubigurura natanguye jenyine kuko na deja tumera nk'usubiriye munsi gato naje du fermer nakora jenyine vraiment ico gihe hama ma première assistante kungene namuronse nuwo narondeye namubwira nti je ndabona yuko ufise la base urafise le potentiel vraiment ingunda kwigisha turamarana presque umwaka wose adakora ku muntu aza akaraba aza kwiga aza akaraba gusa akiga hanyuma mu nyuma après buriwe yitwa ko ari umusenye mu ba assistante banje urumva kuko la fidélité aussi compte j'aime mvuga vraiment ntigisha umuntu afise attitude nziza ari respecta ari numva atanakimwe afise umuntu wo kiri kuvuga iyo travail atanakimwe showe kuko ibintu byose umuntu avyiza aravyiga muga hari ikintu kitigwa indero numva nilamuto yico yiga kera vy'amasuri ingene bavyarengeranye yiga kera numva muri petite enfance yiwe bitagenze neza uravyo witwa gute nitwa Gakunzi Megan Megan usanzwe ukora iki muri Van Makeup ndi coiffeuse impano yo kuba umucoiffeuse est-ce que wayitanguye n'iryari wagiye kumenya ko uyifise canke waje ngaha uvyigiraho ndagiye kambaza nishure kuri ico kibazo ca mbere nagiye kuyimenya ndayibwirwa n'abagenzi bambwira ati migani urashoboye niwe wabigize tangura kuzuko hama kuri ico kindi naco gikurikira ngaha muri Van naje sinovuga ko nari nzi byinshi nari nzi bike bibaye vyagenze gute ngo uze muri Van Makeup est-ce que waraplaninze baragutora canke baragukomatse kubw'impano wari ufise baragutuma ko ngo uze gukorera ngaho ngene vyagenze Van yavuganye n'umugenzi wanje hama umugenzi wanje nawe aramubwira ati hari umuntu nzi ashoboye ivyo ushaka hama ndaza ngaho umaze igihe kingana gute ukora ngaho ko waje iyo imbere y'uku kwezi nuko n'ubumenyi usigaye ufise ubu hariho akarusho canke biracari kwa kundi nyene akarusho koko niko wumva kariho cane ese wilimita mu vyo gusokoza gusa canke n'ivya makeup uri kwibigiraho ego ndiko ndigiraho vyose ndiko ngirako ndabigira utubwira Erwan en tant que boss uko ameze ingene ameze Erwan n'umuntu atatwereka aho nashaka ahige twegera ko ari na patron ukuntu ameze ukuntu atuvugisha tuganiriza umuntu nyene umaze no kumubona aho nyene unavyibwira ati hanyuma ndamufoma vraiment turamarana n'umwaka mu nyuma ariga turabona rero yuko la demande ari nini je nawe turi babiri tuguma dusubiza abakiriya inyuma turavuga ati ntibikunda reka turondere ayandi maboko kabisa rero niho napasisha ama interview naciye ndabigira kwa même ibintu biri professionnel ndandika yuko nkeneye abakozi baraza ndabakoresha ama interview barandungikira ama CV n'abantu je baraplika hanyuma urumva ko abonye bari sawa kuko baba bafite ibintu bazi muri ivyo bintu deja naronka abantu basanzwe babikora pour de l'argent bakorera abantu umva vyabe bisaba gukwegera kuyo wundi mu assistant umwe ntavuye ntora vyabaye gukwegera ko kumugisha akantu gatonya yikora abasanzwe bafise ibintu bazi ego abandi nabo baraciga baciye bibandanya gutyo ego kuri page ya Instagram novuga ni 90% n'amaposte y'akazi kawe amaposte yiwawe canke y'umuryango wa ni make cane ni gute watanguje iyo ide hari 2016 novuga ni Instagram yari izwi ariko ntiyari ifise ampleur nk'ifise uyu muri uyu mwaka ni gute amarezo sociaux canke Instagram en particulier yafashije business yawe
yafishije bisi kugira ibandanye itera imbere kuko iyo umaze gushira ikintu ku marezo sosiyo kirabonwa n'abantu benshi si bimwe byo kubwirana ku munwa n'umuntu ashobora gusanga yasanga bati ndakunda ibintu umuntu akora reka ndamurondere ni gute yagufashije ku growinga business yawe bon yafashije ku growing novuga naraposta ibintu hanyuma nkabona abantu bandondera ubwo icyo gihe kuri IG ntibari benshi vraiment amahezo rega yitwa ko amenyekanye vuba amenyekanye vuba naraposta ibintu ama likes deja make urumva hanyuma abantu ntibari buje no kuraba ngo biyumvike kwandika inbox defo ntibaraba kuri bio yawe ko washize inimero bakabifana uko mugabo rero bamaze kubona yuko turaposta what you do umenga na maprove yuko ukora kandi ushoboye ihwana ubonye baca kuri Instagram bagaca amarezo sinzi ko nishuye neza ikibazo mwabaje Antoine yaragufashe nubwo atagufashije bien avant ubunye nuko akora ubunye vraiment niyakora ubunini niyo ndamwa façon nziza ya mbere yo kwidandaza niko yo kudandaza icufisi mu mamarché amwe ukora tunasubona ayo umakiya abastar nko mu maclip menshi yabona watanivukana niwe wagiye kumumakiya mu maclip yiwe ariko waranamakira n'abandi bastar nka Meili ndetse n'abandi bamanzi batandukanye ni gute nufanye pourquoi t'as choisi gukoresha mona ko hari abandi bamannequin YouTube kuki wahisemo mona à côté yuko ari famille kuki wahisemo mona iyo uhagarara kuri icyo gusa ni famille point donc umuntu arakorohereza kurusha aranyorohereza kurusha kuca kurondera uwundi sinzi cyangwa ngira ni kuri atabomenya ntabwo nari bwiyumvira kurakoze kunyugurura amaso ngira abandi ntabo mbamenya gose nkabonye mvuga nibo baba banashoze so wanashaka si jewe mba baramubwiye nkamona ni wambwira ndafise clip urafise umwanya washitse ukabakora tera raza canke imfise umwanya urafise umwanya wo kunyakompana muri tournage kazi baziteba urumva ko naje ndamworohera baca ba flexible kubera n'ivyo ngira nubwo ucuti buca bujamo uko ubundi usanga umukusereje de la tête namenya uko nyine nabo nyine yarandondeye vraiment nta bandi nyaza ko turakorana mugabo vuba numva bari mu kuza c'est pas que ni borna ngo kuri we ni kubera abanyoroheye ni wari hafi niwa umugabo wanje Danyamano yambwiye abonye muri salon ibintu byose byamona niwe nakoresheje niwe nagirishije shooting amafoto bari hafi n'ubwo usanga iyo mu posta ku matarifu kuki ku muryango ashabwira ngo azovera twari yamona nino n'ikibazo kirihe ni dressing nere ntibakenera kumenya ko ndi dira boss ngo azovera twari nyene n'umuta ikibazo kirihe abarundi dukeneye ko tubona ahantu hose ngo ni uri umushefu no ndinakibazo gihari mugari kwera ari wanyorohera fa ni yihe vision ufitiye van makeup muri kazoza comme tuvuga ngo la vision est grande moi et lui nous y croyons avant yo kuyifeza kuyumvisha abandi bantu nitwe tubanza kuyibelivinga la vision est grande vraiment apart from kuronka ibikoresho by'iwanje mbwa ni ikintu cyose mvuga ko nkoresheje ni icy'iwanje kandi kiri adapté ku mapo atandukanye pana rimwe byo gukora ngo you just want to have a brand no ni gukora ibintu umva bakorana n'abadiamatologue jewe nibyo mbona face kandi ikindi kubona yuko notetse imbere abavyigiye mbwa abarundi nico kintu gikomeye akana bije tuvuga ngo byose biteza kuva hanze nkino par exemple nka je ndaguha exemple nsike nkoresha gusa mu produit ya Nabira mugabo uretse ko ari kubera anyorohera kuronka mba ndiko ndasupportinga n'aba sisters ego ama businesses yaba local hanyuma nkacavuga nti ndabasupportinze kubera kandi nivyo binyorohera kuronka hafi ngo ko zone umuntu akubwira ngo make ikintu kije hanze azine nabije turonka muri vile bikore gwino ntibikore gwino guys birashaka kuza ari bibi ndafise n'umukiriya yigeze kumbwira jewe ati ndakubwire ama produit marque ntibona yuko marque onose bayitapa bakavuga ko ari nziza yarananiye pourtant umuntu umukoresheje marque umenga yo
umukreye uko ndi kubuntu gushasha c'est pas évident je mbavuga rero ntihari ibintu byiza ino dushobora gukura ino amahuso dushobora gukura ino hanyuma bigatanga mo resultat kandi no ku mibiri y'abantu bikagenda neza kandi si ngombwa ngo nje kubaza bajya bazungu nyene ngo nuko bagize hari abantu bavyigiye wanashaka hanze donc ubumenyi baburose hajya nyene bakazi no bagakora ikintu nabo nyene bakumva ko bari fier made in Burundi products kuri ivyo wonye hari umukenyana nzi nawe no mu maquilleuse yatanguye amakiya buke mu nyuma aradevya ava muri carrière yimuka muri ibintu by'abadiplomate tu arahinduka makeup artist aratangura ibintu by'ama foundation no muri Kenya ubu afise business ikomeye baramuharura no mu abamiliyoni ndamaze kwiraba nanje twasuzi ikintu nk'iki yoba yagiye kwiga muri France quelque chose yagiye États-Unis yoba yaramaze nka imyaka myinshi ubu afise ni brand yuzuye arakora ama produits twese dukora hanze bo barayakora kandi ubu business biri muri Kenya kandi arakunze go aya produits locally non je suis pas sûre mugabo bien sûr yatanguriye hanze araja mu bintu byo kumenya urashobora gukenera amalabo yo hariya mugabo kamwe kakati hari ibintu bimwe dufise ino dushobora kandi ukahaba ugasuiva ukavuga ati it's not just a matter of having your own brain mugabo ukavuga ati ntegerezwa gusuiva iki kintu bice bisaba nawe uko wiga uri kuriga uvuga ati okay ku muntu ari oily bimera ufise umubiri ubwira amavuta abakeneye iki singomba kwiyamonza nka gose kuri iyo ntuze ifo ko nkorana n'aba expert quand même hanyuma mvuze ngo la vision est grande reka nje ku kindi kintu cyo gutanga ubumenyi ni ikintu ca mbere jewe valoriza n'ubwo waje yakishizemo yaranyeretse ati nukuri nimba wopfa upfe waratanze dying empty nkuko Miles Monroe yakunda kubivuga die empty like ibintu byose wabisize bahora badatahura igituma ngo mpora nkoresha amaformation suko niyize nyene bihambaye gose mugabo ngo mpora nanga amaformation ngo kuko forma ba concurrent non c'est pas ngo guforma la concurrence none wewe byo kumara iki kuba wicaye ngaho ukazopfa ari wewe nyene ufise iyo ngabire yawe utayisangije abandi ucipfana uzopfa ntibazona yigutekerera urumva hanyuma nkaca kuvuga nti gutanga ubumenyi rero ni kuvuga no kuguruza amashuri kuko hari abantu benshi babikeneye ibi nize nagiye kwiga gestion administration si kuvuga yuko bitazomfasha biramfasha muri entreprise yanje mugabo biranagufasha no kwemerwa dans la société je n'ivyo ramamvuga ni kwiexprima mu Congereza no mu Gifaransa quand même ni kubera je sindi ko nkora mu byo nize mugabo biragufasha kujya kwa ama école de football par exemple uratsko ajya ama école baba bariga baraja mu ishuri bariga ndibaza bariga nk'amabate bariga arithmetique mugabo bakavuga ati hanini ni kuronka amanota mu ishuri bwira uzoronka amabourse mugabo football tuyize école de foot nanje rero nuko aho hagera gutanga ubumenyi ku bandi kukigira big n'abandi ukabafeza profit abavyeyi bo mu Burundi nuko babona ngo we have to have a paper kugira twemerwe certificate diploma uvuga bari diplome muri gestion cyangwa muri droit c'est ibintu bikomeye gose mugabo urumye difo komba diplome muri art kuko urumva gice kiba nutse ya art niyo science ndabaye diplome muri kandi ndiga ndavuga ndashobora gukoresha inama kugira iki byose urumva birakeneye bakabifata nk'ibintu byubasha turacyafise urugendo runini hariyo gavumenti akabazo nibagiwe kubaza bien au début van izina van VAAN ryavuye he ntitwahisemo kubyitirira business yawe umenga ni cyane nyene umenga ni sigura ikintu mugabo ntaho ryavuye ni izina ryanje nitwa Erwan ko nababwiye bw'abantu nzira van kuva ke vani bivanye n'ingene umuntu avyumva aho twanibaza ko jewe nanagiye kumenya ngene nitwa Ntevye papa yavyarashika akampamagara Erwan ko kwandika ntiurumva nasanga ndaryanditse gusa sino abantu bose tuzunanye ni vane mugabo cambona umenga vane kirifu vane VAN vani canke na ntigisiguritse reka ndaka sophistiqué gatoya cashiramo nta sama initiale ni vane kwenye umengo ni haka ya scientifique ego mera sigle niko oya
ego bisigo ya sivyo niyo surnom nyene ubwa après ndiko ndakora na business plan ya kutoikora ndiko ndaraba ndagira deep research nyene ku bintu bijanye n'iryo zina nsanga risigura plein de vie full of life V-A-A-N je me souviens plus en quelle langue mugabo narakiravye urabona yuko gisigura donc ikintu kiri plein de vie gitanga ubuzima kigira aca ntitunahindura nuko nyene ndazukubiza gutya murakoze kukanya mwaduhaye murakoze nawe nizere ko hanyuma tuzogaruka ya école yo kwigisha ivya make-up nasanga yarabaye nini. Oui, je donne des formations en commençant numva naje ko di training ko umuntu yigisha yiga gusura naje rero ubundi mu gusubira kuzitanga nari narazitanze rane pasi mugabo umunye ndi gusubira kuzitanga ko ntangure naho nyene petit bizozo biraza ntuhe n'amasapoti y'abantu mo hanze baza no kwigisha kuko pa abantu bava à l'étranger baje kwigisha na moneka Bonne chance. merci abariko baradukurikirana mwakoze kudukurikirana nimba kino kiganiro mwagikunze ntimwibagire gufyonda kuri like muza subscribing kugira ngo muze murabona content dukora tuzosubira hanyuma à la prochaine. bye